Mu gitabo cyo kuvayo igice cyaho cya 14 apana kuvayo ibyakozwe n'intumwa in Acts 14 ku murongo waho wa 17 niho tugiye gusoma 14:17. We are going to read a word of God that we find in Acts 14:17. agira umuntu yashoboye kuronka adusomere cyangwa ndabona ta ku murongo wa 17 haravuga ngo ibyakozwe n'intumwa 14 umurongo waho wa 17 haravuga ngo ariko ntiyabirekeye ngaho itagira ico kuyishingira intahe. Amen. Nivyo dukomera amashyi umwami Yesu. Let's all clap hands for the Lord. Mana turagushimiye Lord, kutabirekeye yuko that you did not leave it like that utagira ico kubishingira intahe without anything for Hallelujah. testimony. Mana ndagushima Lord, we kutabirekeye yuko that you did not leave it like that. n'uyu munsi Mana Even today, abantu bari hano the people who are here, ibihe barimwo the times that they are passing through, ntubirekere uko do not leave it like that. intambara bariko baragwana The battles they are fighting, do ntuzirekere uko not leave it like that. ibibazo bibasugereje The problems that are all over, do ntubirekere uko not leave it like that. amarira bariko bararira Tears they are crying, do ntuyarekere uko not leave it like that. agahinda bagendana The pain that they walk with, ntukarekere uko do not leave it like that. amadeni bafise Debts that they have, ntuyarekere uko do not leave it like ibihe that. bamaze batubatse The time that they have spent when they are ntubirekere single, uko do not leave it like that. ibihe byose baba bagezemo uyu All munsi the times that they are passing Imana through today, nyamahoro the Lord of peace yasizeho ibi that bihe has put this time, ntubirekere uko do not leave it like that. agakengerwa bafise All the amazing that they have, ntukarekere uko do not leave it like that. utagira ico Without kubishingira a intahe. testimony. Amen. Amen. Bibiliya yambariye ngo The ntiyabirekeye Bible uko tells me that He itagira has ico not kubishingira left intahe. it like that without a Imana ishireho testimony. ico kubishingira But the intahe. Lord put it a testimony. Intahe, A testimony. intahe A testimony. ni ikintu kimenyekanisha ubwaguke bw'Imana It is cyangwa ubushobozi bw'Imana something that cyangwa spreads urukundo rw'Imana. the love of God. Unyumvirize neza. Listen to me carefully. Duhereye mu When itanguriro we start from the gushika mu byahishwe Genesis Yohana to the Revelation, ibitabo 66 the Bigize 66 Bibiliya. books that are in byose the byuzuye Bible, intahe. they all have testimonies. Narimvuze ngo byose byuzuye I have said that they all have testimonies. igitabo cy'itanguriro A Bible of Genesis, cyuzuye it intahe has a lot of testimonies. y'ubushobozi A bw'Imana. testimony of the power Uhereye of mu God. gice cya mbere When you start from the first Imana chapter, iravuga ngo tureme isi the Lord said, let us create the world tureme ibibiriho ibiboneka and n'ibitaboneka. let us create what is invisible or what is Ijambo yavuze the word that He said. ryasizeho ubuzima bw'isi Put n'ubuzima the bw'abantu. life of the people and the life of the Iyo earth. ni intahe. That is a testimony. Yesu adufashe cyane. May the Lord help us. Igitabo cyo kuvayo Bible of cyuzuye intahe it has a lot of ingene testimonies abisirayeli bavuye muri Egiputa as how the Israelites came from bakagenda Egypt ikana cyangwa and bakagenda mu gihugu went in cy'isezerano. the country of the promise. Urugendo rwose The rw'abisirayeli whole journey of Israelites, rwuzuye intahe it gusa. has a lot of Hallelujah. testimonies. Hallelujah. Urugendo rwose The rw'abisirayeli whole rwuzuye journey of Israelites, it is full of Intahe. testimonies. ngene Imana yabiyeretse How the Lord has shown Himself kugira to them. honyene bave kwa For Mose them bave to bave come kwa from Farawo. Pharaoh. Iyo yonyene yari intahe. That is only a testimony. Amen. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Kugira bave mu For kibanza them barimo. to come from the place where Bibiliya they ivuga ngo were. bari buzuye The ubucumukure Bible bwinshi. says that they were so tired Bakoreshwa badahembwa. and they were working as slaves. Bafyatura amatafari ijoro n'umurango. They were making bread Barabaye abaja bo muri Egiputa. and they were slaves in Egypt. Birirwa bararira 24 heures sur They were 24. crying 24/7. Amarira yabo barize. Their tears that they were crying Araduga bicibutse imbere y'Imana. went and became as a remembrance Imana of God. irihagurukira The Lord stood up iravuga ngo and sinobirekera uko. say that I cannot leave it like this. Sinobirekera I uko. cannot leave it like this. Imana ntibirekera uko May mwene the data. Lord not leave it like that. Nta muntu ari hano ngo adugiritse icyubahiro Let cy'umwami somebody Yesu atari here hano. to praise the Lord. Imana iravuga ngo The sinobirekera Lord uko. said I cannot leave it like this. Hariho ibintu Imana There are uno munsi things that itareke the uko byari Lord biri. cannot leave it like that. Ni ukuri kw'Imana. I swear to the Lord. Lotakarabasike Amen. lolemene tuteke. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Bibiliya yambariye ngo ntiyabirekera Bible uko. tells me that he did not leave it Itagira like icyo that. kubishingira intahe. Without having a Bose urakeneye intahe. you need a testimony. Mon frère, Leona urakeneye My intahe. brother, you need a testimony. Zigeretse ku zindi ntahe wari ufise. Testimony that is going to come Turakeneye intahe iremereye. that you have. We need the very Turakeneye power intahe of abantu bashobora kubona testimony that bakemera people are Imana wowe going to see utavuze. and believe the Lord without you speaking. Turakeneye intahe Testimony utarinda gusobanura. that you want Hariho me umuntu to akubona. explain. There is someone that Wowe can utanavuze. see without you speaking, Akavuga ngo ndabyo ujya mu and they say, if I see this, akahise kiwe if I see their n'ingene uyu munsi ari and how they're living today, arafise intahe. he has a testimony. Imana yabanye nawe. The Lord has been with him. Imana The yaramwiyeretse. Lord has shown himself. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Nukuri kw'Imana I ndakeneye intahe swear to the ivuga. Lord, I need the testimony that intahe ivuga. speaks. A Jewe testimony ndakeneye that intahe speaks. ivuga. I need the Niko testimony ndirira that amarira speaks. y'uko iby'intahe I'm zivuga. crying tears for the Intahe zivuga. testimony that speaks. Nk'iyo ntahe y'uwo In that testimony iravuga kandi of atarije him, mvuze. it speaks without Ni me intahe ivuga. speaking. That is a Imana testimony ishimwe that cyane. speaks. Praise the Lord. Ubuzima The bw'Abisirayeli. life of Israelites. Imana iravuga ngo The sinobarekera Lord uko. says I cannot leave them like that. Umugabo yitwa Farawo The man called Pharaoh, arabatitura. he was messing Arabasuzugura Abisirayeli. messing the Israelites. Arabakengera arasubira He arabakengera. was under messing them. Bavuga akabacinyiza akavuga ngo Imana muvuga ni iki. Quiet and saying that what is Akababwira ngo wrong. genda mwikorera amatafari imbere babikoreza ibiremereye. Bamo nabo barushiriza kwegera And imbere they y'Imana. continue to come close Igitabo to cyo the Lord. kuvayo kirimo intahe bene data. The book of Exodus. Nasomye intahe zishika 10. I read like 10 Ibintu testimonies, bishika 10 like 10 things byari intahe. that were testimonies. Mose aravugana Moses part with n'Imana yo mu ijuru nk'iyo the turiko Lord of turavugana God, uyu like munsi. the Lord that we're speaking with today. Hallelujah. Hallelujah. Irababwira ngo narambiwe I am tired n'umubabaro murimwo. with the sorrow that you are Amarira murira yandengeye. the tears Umubabaro mufise waduze uramuhungabanya mu gihe ndimwo. has come up. None rero ngomba kubakura mu gihugu cya Egiputa. I'm going to remove you from that country of Egypt. Imana ibwiye Mose uko When the Lord Mose was biramucanga like cyane. that, Moses Haravuga ngo uyu was mugabo confused. Farawo ko atoroheje. He was Imana irabwira confused. Mose ati nta makuru He was ufise. not a man. Ari mu And biganza then the byanje Lord kuko nije told namuremye. Moses, you are Naho not yigira igikomeye ikintu cyose cyaguhagurukiye kiri mu biganza by'Imana. everything that has stood up for you, it is in the hands Yesu of umwana God. w'Imana. Oh Jesus Christ. Ariko aba bantu niho bari kwe. And Ndagomba these people are- ngende buhoro buhoro numva hari I ikintu want ngomba to go kumenya. slowly because I want you to know something. Iramubwira ati nzomubarira gute Mose nzobwira Farawo gute ko And then Moses ari told gikashi God, how am I ari going to gihanda tell him?
ari umuntu atoroshe ugeze imbere yiwe acakwica ati genda umubwire ngo ndiho yantumye ndiho. Haleluya haleluya. Umva itangazo ndiho. Wa muntu uzi yatambamye imbere yawe, wa muntu yakwitambika imbere, umwe yavuga ngo ararahiye, umwe yavuga ngo uzopfata cumaze, umwe yavuga ngo uzopfata hugeze, umwe yavuga ngo agufise mu biganza, wa wundi yakuvuga ko amajambo yayandi. Ugende witonde neza, ugende witonde neza, uzotuma ubivugira mu mutima, umubwira ati naho hari ibyo wavuze, naho hari akarimbi washingiye, naho hariho Yeriko wasize imbere yanjye, nanjye mfise amakuru ngenda utazi, uzomubwira ati ndiho yavuze. Tell him that I am not saved. Ariko nta muntu ari hano. Is there somebody here? Umwe yama kuroga gukinda, wa wundi yama gutangira amaraporo, wa wundi yama agenda arementanya akuvuga uko utari, wa wundi agomba kugutwara agatongo cyangwa isezerano ryawe, wa wundi yakubuza gushika muri bya bindi na bya bindi, kandi ukabimenya yuko ari we yabikoze. Ndakuzaniye amakuru aremereye, ndiho yavuze. Tugomba dukore acte prophétique. We are going to do acte prophétique ivuga ngo naho atari hano, ndagusabye mw'isi y'imwemu, mu byiyumviro byawe uhaguruke mu kibanza urimo, mw'isi y'imwemu uvuge, mw'isi y'imwemu spoza ko ari iruhande yawe, spoza ko ari karumva ibyo wamubwiye, spoza ko uyu munsi ari mu ruhande rwawe. Nyemerera umumbwirira ati hariho skandali idasanzwe, mumbarira ati ndiho yavuze, ndiho. Mubarira, nyemerera mubwira ati ndiho yavuze, ati kandi ijambo yavuze ngo ntabirekera uko biri, ntabirekera uko biri, ntabirekera uko biri, ntabirekera uko biri. Ndiho yavuze ngo ntabirekera uko biri. Umve ndiho uko yantumye ngo ndababarire, ntabwo ari bureke abirekera uko biri. Oya, raba uko biri, raba uko biri, raba uko bimeze. Ndiho yambariye ngo ntabirekera uko, atafise icyo kubishingira intahe. Niko ndiho yambariye, niko Mose yabwiye umugabo araho Herode, niko yamubwiye Farawo, aramubwira ngo ndiho yavuze. Undekura utandekura, ndiho yavuze. Ubyemera utabyemera, ndiho yavuze. Ubandanya witambika imbere, ndiho yavuze ngo ntabirekera uko biri. Abisirayeli ntibaguma mu bihe barimo, Abisirayeli ntibaguma mu marira, Abisirayeli ntibaguma mu gakengegwe. Ndiho yavuze ngo ategerezwa gutanga igishinga ntahe. Ndiho yavuze. Ukuri kw'Imana ndiho yabivuze. Mbwirira abantu babiri ati ndiho yavuze. Mbwirira abantu batatu ati ndiho yavuze. Acte prophétique, mumbarire ati ndiho yavuze. Mubarire ngo yavuze ngo ntabirekera uko biri. Mubarire we, ndakurahiye, arambariye ngo ndakubarire ngo ntabirekera uko biri. Ni ndiho yavuze. Ni topasa karota.
reteke robosi oya ntabirekera uko biri ndiho yavuze itangazo ndiho yavuze itangazo muri Lefantasi ndiho yavuze itangazo ndiho yavuze ngo ntabirekera uko biri ntabirekera uko biri ntabirekera uko biri ndiharavuze ngo ntabirekera uko biri ndiho yavuze ngo ntabirekera uko ndiho yavuze ngo ntabirekera uko biri nukuri kwima nukuri kwima ndiho yantumye ngo ndababwire ngo ntabirekera uko biri ntabirekera uko biri niko ndiho yavuze yambariye ngo ukubona bibi ukubona byanutse ukubona abantu ata muntu n'umwe acumva icyo uvuga ukubona umenga wabaye iciro ry'umugani ninde yavuze inde yavuze gute ariko nta wundi watara haleluya amen icara mu burenganzira bwawe mu kwicara uvuge ngo ahantu hanje ndahicaye kuko ibintu byahindutse icara mu ntebe yawe icara muri salo yawe icara mu nzu yawe icara mu kazi kawe bari baragutwaye bari barakwimye kuko ndiho yavuze ngo ntabirekera uko biri ndiho yavuze gute icara muri mariage yawe kuko ndiho yavuze ngo ntabirekera uko biri icara mu ndege yawe ufata urugendo kuko ndiho yavuze ngo ntabirekera uko abari hariya inyuma ndiho yavuze gute abari muri etaje ndiho yavuze gute kujya umunani ndiho yavuze gute kuja icenda ndiho yavuze nte abari kuri YouTube ndiho yavuze gute nukuri kw'Imana ntabirekera uko biri amen 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 haleluya ntabirekera uko abaganga barananiwe ariko ndiho yavuze yavuze kandi ngo ntabirekera uko biri ntabirekera uko biri ntabirekera uko biri nukuri kw'Imana niko ndiho yavuze haleluya haleluya Yesu umwana w'Imana oya ntabirekera uko biri niko yavuze nta nubwo ari Yozefu turetse ko na Yozefu afise ubushobozi bwo guhindura ibintu ahagaze mu mavuta y'uwamutumye Yesu Imana rero Yesu Imana na Yozefu ahagaze mu mavuta y'uwabitumye ashobora guhindura ibintu ntibigume uko biri Yesu ubu rero bifatanije n'amavuta ya Yozefu arakanwa k'Imana n'ijambo ry'ubushobozi bw'Imana n'Imana yo mu ijuru
yavuze ngo ntabirekera ariko abari patase murahiriwe n'ukuri kwima. Nabirekera uko biri irafise ukundi bigira gute ibigenza. Irafise ukundi bigenza ntabwo birekera uko biri. Abarozi babimenye, abarozi babimenye, abapfumu babimenye, abantu abakoze ibyo ari byo byose, abakureze, abatanga amamesaje, abatanga amakuru babimenye. Ntabirekera uko biri. Ba Farawo rero baca barahagarara bumvise ngo ntabirekera uko biri. Nabaravuga ngo turaraba ngo uza kudukura ngo badukura mu biganza. Let me see the person who is going to take you away from my hand. Acarungika And polisi then he sent the police zije kubemeza. that is going to make them Police very sure to assure z'Imana. the police of Police God is going zige. to assure them and send something that is going to come and assure them. Hallelujah. Hallelujah. Imana irabwira Mose ngo duze ukuboko duza n'ikiganza tumbereza ku mazi. Amazi yose yava akagera, amarobine, amabombo, inyanja, ayari mu mabido, ayari muri teremusi, ayari mu icupa, yose ahinduka amaraso. All the water changed blood. Hari ibintu tugomba guhindura. Hari ibintu tugomba guhindura. There are some things that we have, Bihinduka ukundi. and they change. Bihinduka iki? Bihinduka ukundi. Kandi ukundi kwa mbere guhinduka. Amaraso murazi ubushobozi bwayo. Ateye ubwoba cyane. Ariko Mana yo mu ijuru. Farawo yari yiyemeye. Arababwira ngo ntazobarekura. Agiye muri dushe. Yavoma akavoma amaraso. Muri robine amaraso. Guteka amaraso. Muruzi amaraso. Farawo aravuga ati aba bantu nimbiri ibindi. When he went in the lake, it was blood. Aba bantu ntibashoboka. Mose turemera. Erega yavuze ngo ntabirekera uko biri. Nico gituma ariko arahindura n'amazi. Yavuze ko atayarekera uko yarari n'amazi aho bukera arahinduka. Because they had changed the water already. Ariko Mana yo mu ijuru, haleluya. Goodness, hallelujah. Ibi bintu ntuwava ubifata nka rwa rubyino rw'ifyisi Do not take these things yafatwa n'ikigufa ikaguma ivuga ngo si byo gufyina nk'izi kigufa. Ibintu ntuwava ubifata ko ari byo gukina. of the other world. Iri ni ijambo Swallowed the ry'ubuzima. bone and Ni said, Imana yavuze ngo ntabirekera "Stop joking." amaraso. Uwo mwanya We are not barahindutse. joking here. It is the Lord that says that Farawo mu mutima aravuga ati ndemeye. Yemeye mu mwanya God atari changed to yisubira. blood, and then Pharaoh Aravuga in the ati, heart "Nabado, said, I have allowed." Ngomba ndungike After that, ikindi gitero he gikwira changed igihugu again cyose and said, kikwemeza ikirungi kabemeji bemeza Farawo. Jesus Ingabo z'ijuru zitwa umubu we. Nazareth, Ingabo ziki apana Abby, burya bubu bwa bundi kuvuga ngo those du. mosquitoes that you Umubu ufatika ukubita ukamenga mu ntoki hariho irobo y'inyama. that eats you, Umubu and you feel like uraduma igihugu cyose. and half of a meat. Imana ishimwe ko atamisegetera yari bwabeho icyo gihe. Thank Lord Ihinguro that rihingura imisegetera ntiryari bwabeho. existed. Farawo arahura n'ingorane. The factory of mosquitoes Imibu was mu not matwi. there. Farawo atangura kwikubita amakofe wenyine atawurika arayamukubita. Ataho bukera uremera. Ataho bukera uremera. Amakofe aramumara. Kuburyo umubu naho yari yambaye igihuzu watobokeranya igihugu cyose. Abene gihugu ati Farawo uradukwegeye. Rekura abo bantu
barabarekura n'ukuri kose erega ntabirekera uko yavuze ngo ntabirekera uko biri ntabirekera uko biri oya ntabirekera uko biri haleluya ntabirekera uko biri aremera ati ndabyemeye gato mu nyuma yisubirako haca haza ingabo bita inda murazizi hariho abakuriye mu gisagara batazimenya inda farawo zirinjira mu ipantaro farawo imbere y'abo arongoye farawo aramena ikintu bita inda farawo Mose ari hariya turemera natumwe n'uwitwa ndiho natumwe n'uwitwa ndiho mu mutwe kabwira uwo mucunza ati ndabiraha kirandiye agashikura hana agashikura aturemera uwavuze yitwa nde kandi yavuze ngo ntabirekera ariko mana yaje inda zikiriko zirahera buhoro buhoro abona igikera cya mbere ngo pa farawo mu ndya bamuteguriye kimwe ngo pa arabye mu gikombe pa ibindi munsi y'igitanda mu mashuka muri biro mu masafuriya bibiri ivuga ngo igihugu cyose cyuzura ibikere cyose cyuzura ibikere birajya mu mashuka birinjira mu ipantaro aricwa n'inzara ibikere Mose aravuga terega ndiho yavuze ndiho yavuze kandi niwagaba imibu niwagaba ibikere niwagaba amaraso niwagaba ibibugu niwe yavuze terega ndiho yavuze haleluya atanu umwanya uhera ibikere bigabanutse bibaye bikeye Bibiri ivuga ngo hatera ibintu bita ibihute ibiki abantu baravyimba imitwe ibihute izosi riravyimba amaboko aravyimba abantu bakagenda badagamba kubera ibihute bose atamuntu numwe n'umwana wa farawo na muka farawo n'abasuku n'abashikiranganje baraho icyo gihe bose ibihute nsigurira n'abaganga bahe bovura ivyo bihute baragwara ibihute amashira akatutubuka mu kanwa agatatubuka ahantu hose mafarawo aremera tu ndabizi ko aza kwemera kuko yavuze ngo ntabirekera uko biri ntabirekera uko biri atagira icyo kubishingira iki intayi ariko turakeneye intayi nababwiye ngo igitabo cyose kiri muri Bibiliya cyuzuye intayi aha ndiko ndavuga igitabo cyo kuvayo gusa cyuzuye intayi haleluya igitabo cyo kuvayo gusa cyuzuye iki intayi biranyereka ingwara zateye haraguye urubura rurakubita farawo urubura isi yose hatera inzara ndiko ndavuga intahe ziri mu gitabo cyo kuvayo aho sinavuga bageze ku nyanja itukura farawo amaze kwemera aho sinavuga bakurikiye bagatwagwa n'uruzi aho sinavuga bishwe n'inzara akabagaburira iki inkware bakajya bagacoka
aho sindavuga bishwe n'inyota ati kubita ku mazi amazi agaseseka. Igitabo cyo kuvayo cyuzuye iki? Intahe. Ndagomba nanjye ugire intahe ugendana. Nababwiye ngo arabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Ibyo byose arabireka, icyambere kiraba, ibyago 10 biraba, akeneye ko yironderera iki? Intahe. Muri yandi majambo, ijuru riri mu gikorwa cyo kurondera intahe, kubera intahe niyo imwubahisha, intahe nibyo bifungurwa byiwe, intahe niyo mashimwe yiwe, intahe niyo imugira ko ari Imana, intahe niyo imwerekana ko ari umwami w'abantu. Intahe, intahe. Dusomye mu ijambo ry'Imana ryiza ryera, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera, dugiriza ibiganza kubw'ijambo ry'Imana, pepera ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niyo mana. Haleluya, haleluya. Bibiliya iranyereka ingene Yesu aho yaca hose yahasiga iki? Intahe. Muri Matayo aho yaca yahasiga intahe. Kwa Lazaro yahasize iki? Irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Lazaro arafatwa aragwara inyonko, irabireka. Mariya arirukanga araja kubwira Yesu ati umukunzi wawe agomba gupfa. Yesu aragirana, arabireka kubera yari kararondera iki? Aragwara, amezi yagwaye ntayonze, imyaka yamaze yonze yaheze ntayonze. Yesu ari umukunzi wa Lazaro, arabireka kugira yironderere iki? Abantu batangura gufata amajambo kuri Lazaro, abantu batangura gufata amajambo kuri Marita na Mariya. Aravuga ngo mwakabaye musenga muvuga ngo Yesu n'umukunzi wanyu akaba arembye, mbere si ukuremba gusa arapfuye. Bafata amajambo, bareke bafata amajambo. Ni intahe. Nta muntu hano barafata ko amajambo, bataragufata ku ijambo intahe bitaruzura, intahe bitarakwira. None Yesu aze intahe itarakwira, aze cyangwa aze uburi intahe, reka yironderera intahe. Intahe. Haleluya, haleluya. Arabireka bikaba kugira ngo yironderere intahe. Amen. Ntabwo ari kukwanga, ariko ararondera intahe, kandi intahe izokubahisha, intahe izoguha agaciro gakomeye. Maze Lazaro amaze gupfa, musi wa mbere Yesu ntiyaje, musi wa kabiri ntiyaje, kuko bari kuvuga ngo arijyamitse, arasinziriye, ararindira iminsi ngahe? 4 abanza kubora, aranuka. Abantu bose baramenya ngo pe inyuma y'iminsi 4 umuntu aba yabotse. Yesu rero acaraza, azanye iki? Azanye iki? Intahe. Akiremba haramubwira ngo erega ijya ndwara si yo kukwica, ni ukugira ngo Imana yiheshe iki? Icyubahiro. Icyubahiro kivuye muki? Mu ntahe. Ibihurimo si byo kukwica. Umugani wa mudamu ngo bazoruhira ubusa, bazogusiga uhagaze, kubera intahe uzoyibona ugize nte? Uhagaze. Ariko ndababaye hano hari abantu batambona ibyo ndiko ndavuga. Ndababaye hano hari abantu menga tutari kumwe. Ndagutangariza amajambo yuko ibihuti urimo si ibyo kukugirira nabi. Naho ubona umenga uri kurasuzugurwa, ariko ararondera intahe iremereye. Biranyereka ngo Yesu amaze kuza, arambwira ngo Lazaro byuka vayo. Abantu barumigwa, abavuze amajambo bayasubirako, abari bavuze amajambo bagirana bayasubirako. Kubera iki? Yaje azanye intahe. Amuzurayo, ataramubohora, aramufungura. Umwami Imana ibyo bakuboshe byose, hoba mu maso no mu maguru, inyuma y'intahe, kugira intahe igaragare. Imana ikubohore amabohero yose bagusize intahe. Ha!
Yesu igihe yari hano mu isi mo frere, ibintu byamuhaye agaciro ni ntahe. Aho yaca hose yahasiga iki? Ageze i Betaniya ahasiga intahe kuri wa mwana yari agwaye. Ageze i Kana mu bugarire babuze ibyo banywa, bamuha amazi, ahasiga iki? Ubuzima bw'umwami Yesu bwuzuye intahe. Ubuzima bw'ijambo ry'Imana bwuzuye iki? Haleluya, haleluya. Ubwo bushobozi buha intumwa. Umunsi umwe Petero abumusigiye ariko aragenda ku irembo ryitwa Ryiza, ageze ku rusengero ahasanga ikimuga cyamugaye igihe kirekire, arakivuga ngo ko nabanye na Yesu akaba ari umunyentahe, nanjye akansigira intahe. Urobosike lotemene tu. Kimuga kimubonye kimusaba amafaranga, arakibwira ngo naho nayagira sindayaguha, reka ndagusigira icyo mfise. Icyo mfise ni intahe, haguruka ugende wironderera amafaranga nawe. Hallelujah. 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 Yesu aragenda ageze ku mwana w'umutunzi yitwa Yayiro. Yesu umwana w'Imana ageze ku mwana yitwa Yayiro, umwana wa Yayiro agwaye indwara y'umururumbo. Yayiro amuha icyubahiro. Ahasiga iki? Ahasiga iki beneda? Ntahe. Aho yaca hose ibimuga byaramuguruka, akahasiga iki? Ibyo arabikora akiri mu isi. Avuye aho amaze kuva mu isi ajya mu ijuru, aravuga ngo intahe zo zaratanguye ntizizohagarara. None rero jewe ndagiye, ibindi byose ndabisigiye Yosefu. Ndabisigiye Yosefu azosengera abarozwe badaha inyongori n'inzembe. Izo ni iki? Inyongori n'inzembe n'imisumari n'impuzu. Izo ni intahe. Ndakeneye intahe. Uyu munsi ngomba nsengera umuntu wese ari hano kugira ngo Imana imuremere intahe. Intahe. Yesu aragenda, Pawulo asigarana intahe. Aho yaca hose Pawulo abantu bamubanye benshi, agafata agatambara akagasengera, wagakoza aho ugwaye ugacukira. Ubushobozi abusigiye Pawulo ni intahe. Nawe niba ugafise uyu munsi, ndagasengera intahe ziracyakora. Ijambo ry'Imana ntirisaza, ijambo ry'Imana ntiribora. Iyabanye na Pawulo iracyari kumwe na Yosefu. Agera n'ahantu arengana igitutu cyonyine giciye ku muntu agwaye kikamuremera iki? Ariko Mana yo mu ijuru, Data wa twese, iyi ntuguta yonyine ntubona ko ari umucafu. Ntubona ko haba hari umucafu hano? Ikoti iba yatugutiwe yacafuye, naho mba ntari hafi. Madamu wanje agafata ishati yanje yatugutiwe cyangwa ikoti nambaye akayambara agwaye, mu minota mike imuremera intahe. Arabizi. Ahuye n'akabazo gato ntahari, nta mpamvu, arazi ko intahe tuyigendana. Afata impuzu nambaye akayambara. Aha na wewe nuko ntoyiguha uwo yambara. Wakaze hubwo, wakaze gose, wowe yambara wakaze cyane. Nta nubwo warinda kuza kuyogesha, wowe tuyambara kubera irimo intahe. Hallelujah!
iki Does not leave it to happen without a testimony. ari ibihe nibajije umenga Imana isa nkaho umenga sihiri yarandekeye mu bukene irandekera mu ntambara nkayisenguka amenga sihiri irabireka mon frère narashonje we ntabwo urasonza kandi sindakwipfuriza gusonza Imana izogushoboze ntuzosonze nkuko nasonze mwese ntihagire umuntu azosonza nkuko nashonje naho woba waburaye uyu munsi ndabizi ko ushobora kuba waburaye birashoboka ndabizi ko unashonje ndabizi ko nafise ubukene ariko vraiment sindakwipfurije gukwena nkuko nakenye sindakwipfurije gusonza nkuko nashonje kuko hari umunsi ntazokwibagira mu buzima najya kumesera impuzu mu mazi mu ruzi rutemba mfise ipantaro imwe gusa n'ishati imwe kandi nsenga nkorera Imana atakirato mfise ikamba mbiri zirahera inyuma yaho kimwe kirantakarana ntora ikindi nambara ikamba mbiri byo byarabaye no kuri kw'Imana impuzu bidasa bambi ikamba mbiri bidasa narabyambaye kimwe gitukura ikindi gisukundi kuntu ndavyambara amaguru yanyishe mu maguru kandi nsenga mon frère ndakena ngiye kumesa nja muruzi nicara ahantu kwibuye gutya fata impuzu nkazikura nambaye agakabutura nkafata ipantaro n'ishati iri aribuye canke iraribuye nkafata isabune bita amababi y'umubirizi amababi niyo yari isabune nkafata ayo mababi nkashira mu mpuzu nkacucagura kwibuye mejeje gucucagura isabune y'umubirizi nkaca ndongorora mu ruzi nyene nkaca ngorora n'umuyaga kubita guca n'umuyaga nkaca nanikira nkaca nicara ngaho nkarindira kwiza kuma kugira ntaye madama atagira impuzu yo kwambara turara ku kirago tukifuka ikirago abana baryama ku kirago tukifuka ikirago ivyo byarabayeho inzu nari mfise umuryango urakoroka ndondera umuryango w'irido ikirago biti kigongogongo nshirako ivyo byarambayeko dutungwa n'imboga bita irara apana ukwezi kumwe apana amezi abiri apana uziko hari abatazi irara bazi somba abanyabujumbura sombe riba ririmwo ibirungo mw'amavuta mw'indagara mw'ivyema mw'ibitunguru irara ni kurya bazisekura bakaca bazitogosha zigasha hanyuma ukazireka kurya nyene isose umenga ni icyayi kirangi ibirungo twashiramo ryari piripiri bita bushara ivyo birungo kubera ryaba rirura yuzuye ikiboyo abana nkabaha ipiripiri kugira ntibumve kurura bumve kubabwa bakaca banywa amazi menshi badakoze ikintu na kimwe ivyo tukabijya mu gatondo mw'ijoro indwi zibiri ukwezi amezi abana baratukura narabajanye kwa muganga ahantu mu Cibitoki ca Rugombo kuri hopitali Cibitoki ngiye kubavuza bwake kubera bari irara ryinshi ritagira inkozo bavyimba amatama barakama amaraso bampa umusururu w'ubuyi irabireka bikaba kugira ngo yironderere intahe kwibagira even a person who loved you forgets. iyo yabiretse
ubwenge wari ufise umenga buracurama ugakora ntibigende kandi wakoze. Abantu bakakwita ikijuju, bakakwita ikirofa, bakakwita kuri umugabo gito kandi ukora. Narageze ku rugero jewe nza gukora ubuzi nimba amatwareti y'abantu, ubundi buzi bwose bwahe ndimbira abantu amatwareti batampemba, nkuzuza ikinogo c'imetero 12 nkazimba nkazuzuza nkaherukira vanse bampaye y'intango, ayanyuma ntibayampe nkayaheba. Narafyatuye amatafari bita rukarakara nkayafyatura hafi yo kuzuza inzu ntibampembe. Naragiye guca amakara y'ubu no munsi ni original. Kera umukene wa mbere yadandaza amakara nayashora nkabura abayagura, bikaba ko ndayatahana nafise ibyo ndayatekesha. Irabireka bikaba kugira ngo yironderere intahe. Urashobora guca ahantu ugakarangwa n'utumwikomo ku bantu, naho boba n'abarozi bariko barakuroga, nta bushobozi bagufise ko nimba uri mu ishuri ry'Imana yabiretse kandi ikeneye kuvana y'iki intahe. Ijambo ryabivuze ntabwo izobirekera uko biri, ntabwo iza kubirekera uko biri, irabireka ntibirekera uko, ntabwo izobirekera uko. Narabonye ikintu bita inzara aho nsonza, ndiko ndakanura gutya nkabona ibintu mu maso bitaragurika, ndiko ndagenda nkazungurirwa kubera inzara kandi nakoze. Imana igomba kurondera intahe ifadika. Intahe igira gute? Intahe igirane? Intahe ifadika irabireka ukarira. Mana urihe? Mana uranzi? Mana urambona? Mana wampoye iki? Ikavuga ngo ufise amarira menshi gusumbya Yesu. Yesu urazi ingene yarira. Mana niki kikumpebesheje? Bibiri ivuga ngo Imana ikaca yirabira hehe? Kaca yirabira hehe? Ikamureka akarira. The Bible said, kamubwira Yesu ati rira. Cry. Arikayo marira uri kurarira. But the tears of crying, we create testimony. Imana irabwira Yesu ngo rira, ayo marira azokiza benshi. N'uyu munsi turiko turakira kubera marira Yesu yagize. Kubera marira Yesu yagize. Bibiliya iramarira ngo kuko yageragejwe ashobora gutabara bariko baragira gute? Barageragezwa. Those ones who are passing through trials. Yararira. Imana irabahigi kandi itamwanga, ariko yari kirarondera iki? Bibiliya irambwira ngo uguca bugufi kwa Yesu, amageragezwa Yesu yaciye, agasuzuguro n'icubahiro ciwe cyabaye ubusa, byamuhaye izina risumba yandi mazina yose. Abahambaye, aboroshe, abaperezida, abanyamafaranga, abuba, abantu bose babakire ku isi kugira ngo bace bugufi munsi y'iryo zina biramuduza. Haleluya. Iyo ni ntahe yakuye muri ya marira. Icyo usabwa gusa mu gihe ibiretse bikaba, wana intambara yo kwihangana, yo kugirana ihangane. Ariko icyo nzi icyo kintu urimo kizozana intahe iremereye. Haleluya. Icyo gihe yancisha muri iyo nzara yari nzi ko nzohava ndongora abantu bafise inzara.
He knew that one day, one kugira ngo time, nzamenye ingene inzara the iryana people were hungry, so that I can kandi know babaza how hunger umbwiye ko has. ufise inzara canke waburaye When you tell me that you're hungry, uwo mwanya nyene umbundungitse muri cya gihe right away you uwo mwanya send me nyene in sanga the life. nagezeyo Right away I find myself there. sanga nageze hariya I found Iyo myself nari ndi there muri ico gihe. where I was at that time. camenya umusonga uri kungene umeze And then I abarundi baciye understand the umugani pain ngo of what you're uwo passing. baza uwayigizene uwayirayeko Burundians has Aha, like Jani. a proverb oya saying wewe that reka nivugire ubu you better ask. aho wobaza rimwe If you ask yumvise wa your musonga husband, wa wa mwana wari umeze gute how did you feel wapi the pain of my nawe uciye child? utwenga urabizi You know, aguma kurabisha amaso he only looks at you. akabona ko ubabaye atagufasha sees nuwayirayeko that you are in ariko pain, ubajije but uyu cannot help you avuga with ati anything. urazigisa ati But ceceka if you ibyo bireke ask tuvuge her, ibindi she's going to be like, harabyibuka "Quiet, let us speak." bireke ibyo bireke tuvuge ibindi Quiet, arabizi let us neza speak about other things. She yesu knows adufashe it. cyane abagore tuze tububaha Women, let us respect kandi tuze women tubemera and let us pe allow them. kugenda ni ikintu cyo kuviramo urupfu ukagenda amezi icyenda amezi icyenda ugendana ikintu kimeze nk'urupfu ikakireka ukakigendana mugabo kikavamo intayi You walk with it, but inyuma y'amezi icyenda kikavamo umunezero kikavamo agatwengosha ehera birabireka bikaba kugira ngo yironderere intayi yabise yamisonga iyo akabebe kavutse uranezerwa umunezero udasubira kwibuka wa musonga that you do not get to remember about the pain. uranezerwa You get ni ukuri pe inyuma y'ibi murimo hari intayi kandi ikinzanye ni uko imana yabwiye ngo ntizobirekere uko biri oya ntabwo igiye kubirekera uko biri igomba yironderera iki It's going to create a testimony. ntizobirekere uko biri You're not going to leave it like that. mu bihe rero by'ingorane n'amagorwa n'amarushwa n'umubabaro Time mu bisanzwe niho ubonera abakunzi challenges. Sa? That is where you see your niho love. ubonera abakunzi That is niho where you see ubonera your love. n'abansi And that is where you see abansi your naho enemy. rero bagukindaga That is ngo awa where enemy start sending you. ngo yaza yiyemera da She used to aho show niho up. ubabone That is where you kandi see your enemy. n'abaza And kukugerageza even the people naho that try you, bazira that is where they come. mu bihe by'ingorane In the times of yo challenges and ndibuka ibihe trials, by'ingorane I naciyemwo na remember madamu the wanje times of trials that I passed through, me and abazimu my wife. baradukorera ko The demons were turahusha kumvikana nawe hari ibintu the jewe madamu demons who had duhurirako attacked us. nama nababwiye and ko we abadamu could never- bangerageje mu rwego rukomeye cyane gushikaho Understand banyugarana mu nzu I have told you that ariko women rero ikintu cyabeje ikibazo jewe nari nzi ko niyemera nje ndabibwira na madamu ati jewe nanesheje yamfashe ku ngufu yanyugaranye natsinze ndamubwira ati iyaba wewe ntiwari kuhava I could go and tell my wife, me, I have won. uwundi munsi rero She nawe tried baca me baramufata and I could, and ega nawe yarafashwe iyo they passed the battle. nawe And yarafashwe also one day they caught her. saa cyenda y'ijoro It was a 9 afatwa a.m. n'umuntu atari kumufata There was a man that was yari not yitwa ngo supposed ni to umuntu be w'imana And that man was Yari so-called umugenzi the man's wanje. dad. He was my friend. araza icyo gihe nari ino natanguye At naje that time gutangura I was ishengero here in Bujumbura. ahageze aramwugururira yibaza ngo yugururiye inshuti yugururiye umuntu w'imana yugururiye umukozi w'imana yoba yagize ingorane zikomeye kubera yaza amufasha mu bintu bimwe bimwe niwabona umuntu aza gufasha uzobe hange uzomubaza ati ibi bintu biva kuki Helping you. Be careful. Think. Why? niwabona umuntu aza guha ibintu umira we hari igihe uzomira ibintu utazokunze Someday we eat something that ibyo you bishikira will not abakobwa have. n'abahungu bamba That abakobwa always happens to women n'abadamu. and men. yabavuye ahantu twadandariza She could afashe come urugendo n'amaguru herself, rwo rugabo rucaruza ngo nzana ndakunguruze and simbira then ku ikinga that man could come.
me hold you and ukamujana no muhira ngo nawe akibaza ngo ni lift. and then she could just we ayo marifti baza baraguha, ayo marago baza baraguha, ibyo byubi by'inkoko turaronka, ayo mafaranga baza baraguha, ayo mamega baza barakurungikira, amatelefone baguha wakira, we is giving you funds and you're receiving you. uzomira ibintu bizoguhagama. One day you will eat something that will choke you. uzomira ibintu bizoguhagama, You eat something that will choke you. bizoguhagama. It will choke you. aramuha iminyenga y'ikinga, He gave him iza kuba n'imodoka basi. a lot of leaves of bicycles. I wish to at least ubu tuzojyana natwe tumuha umunyenga now we w'imodoka. are going to go together and give him a Aracahari. lift off. saa 9 y'ijoro yibaza ngo ni inshuti ngo ni umugenzi, ahora amujyana ku ikinga, ahora amuha ibihumbi 5 yaburaye kuko siho narindi yari afise ibibazo bidasanzwe, kamubwira ngo umugenzi wanje Yosefu sihari, none rero ahatari ujyari inshuti mba ndahari, akamuha ibihumbi 10 agasumira abana, akamuha ibihumbi 5 akabimbwira ati naka yampaye amahera ati ujya yari umugenzi sha ati nahambere. And then I could tell her that ijoro rimwe saa 9 and then one day at 3 a.m. saa 9 At 3 a.m. amubwira ibintu biteye ubwoba, urabyumva And nawe. he told her a lot of aramubwira ati words, ndaje, ati saying ndindira that ngaho I'm ndaje. coming. Wait for me there. ariruka aja hariya arampamagara, numva telefone saa 9 tururururu turururu, narifise kayogoro rwa rundi rwa kera, ndarufata ndagwitaba ati nibiki My phone, I said, what? rwa rugabo rwanteye runde, The other man had attacked me. rwa rundi ruhora runyunguruza rumpa amafaranga, rwaguteye mu biki, ati yavuvye hano. He is here. mwebwe baranabatera ntimutabaza ngo mubwire abagabo banyu, Even attacked ngo you mubwire and n'abagore don't banyu. tell your husband. muri abagabo muri bubwire abagore banyu ati natewe. Don't tell your ibihe wife. byose nabamwo Every time nahita that I ndamubarira, pass through, abamfashe I ku tell her. nguvu banyugaranye kugira ngo sindengane, he naca ndamubwira nawe afashwe yaca mbarira. I could tell her, even her, she could tell me. ndavuga uyu mugabo I said, this ndamukurahe ngo yasaze is yananiranye, mad. kwari urugabo rw'inguvu. He was a very strong man. Imana dusenga The Lord that ese we ndamubwira pray. gutega amana, I said, what am I mpamagare nde, Who am I mpamagara umupolisi uwuhe, nta nimero nimwe nari mfise umupolisi, I did not nta even have nimero any numwe nari gutabaza policeman muri iryo joro. number. I could ndavuga not ataho niwigwane ko n'Imana yawe, help with anyone. Then I told her, fight for yourself. aho You niwigwane and ko your n'Imana God. yawe. You and your Lord fight for yourself. ruramuzigiriza, That man ruramugwanya, trying to Imana rebel. iratabara. The Lord gushika ahantu hari umukozi yararyamye hirya abunduruka aza yirukanga, uwo mukozi yari ahari yakora mu ndimiro, ahita aza yavuvye ngo nibiki nibiki nibiki, azana ipanga, What is, and then he came with the panga. rwaravumbutse ruri gusa. He went running when he was naked. mpuzu uzitwara mu ntoki, He went in wiruka mw'ibarabara. the hands running in the road. mukizwe neza. abagabo cyangwa imisore bapfuye no muri famiye hano, iyo muri mu mafamiye muba muri ko murigishwa, abandi mugiranye, abandi bariko bararondera mwabo babwira amajambo mabi, ndabazi Teaching you and also others are looking. hagere mu mafamiye ndabazi, murabazi ibyo murazi ibyo mwako. hariho abantu nkabanenzi hano, There are like 4 people that I know here. umunsi umwe wa mugabo we cyangwa wa musore we, Man or you boy. aho kuja muri famiye ukorera Imana, uja muri famiye ufise ibyo uri kurakora uri kuravuga. Family to go and help people hano according to ndabazi the word of God. nivyo Say ndabizi. tukubona wahora usirimba
abarundi barihangana niyo bagufashe bacika kwambuka n'ingoga ari hanze no kireka ukonye na Yesu baramuretse ari gusa Yesu ni bamuretse ari gusa ariko aragucungura mbese ariko aragucungura urabona abo bazimu Yesu adufashe cyane ariko bivugira seri ararwana ararutsinda maze undi munsi ndarwana ndarutsinda iyo byose twari ko turarucamo kugira ngo muri we harimo protection hari ubushobozi bw'Imana yarahinguwe yarigishijwe yarakomeye muri we Kari wewe ubona bariko baravugana n'umuntu ibyashara ibyakazi iby'urudandaza ngo mwari kumwe nande ngo mwavuganye iki ngo mpa telefone ndabe kubera iki na wewe ayo manyangura yazi urazi ibyo ukora cyangwa wibaza ko nawe nari byo ariko arakora cyubimenya ariko umuntu yizera uwundi jewe nta telefone no kwaka ngo ndabe ngoja kuva yaba nta telefone ngo ngiyo ntivyo nashoboka eko hari abakozi b'Imana batigera bizera abagore babo hariho n'abagore batigera bizera abagabo babo twebwe twarakaranzwe twaranikiwe twaramesuwe irabireka turakarangwa turasha tuvayo turanikirwa turameswa turanikirwa tabidushira ku ipasi biratugorora neza tuvayo twafashe umuraba ingorane nyinshi uramaze uraneshwa Yosefu icyamuhaye ubushobozi n'ububasha bwo gushyirwa hejuru yaraneshejwe yagize yaraneshejwe kunesha yavuga ngo unesha agiye kwicarana nanjye unesha azohagurutsa cy'ubugiri unesha azoga kuri cya giti unesha utegerezwa kunesha inahe nigurukira ku muntu inahe irakorerwa sa mujya muto inahe irakorerwa ngomba ndangiza mugira ngo inahe irakorerwa maze inahe ni izina mu yandi magambo kwandikisha izina kugira umuntu yandikisha izina aba yaciye mu biturira mu birumba mu bihondagura kugira umuntu yandika izina rye rwandiramo aba yakorera ikintu akagihagararamo neza inahe irabireka bikaba ngo yiyongerere iki n'ibyo nuko kubireka ibiyongeye ibirindiye wowe nawe icyo gukora nuko kwihangana birindiye icyo gukora wowe itagutegerezwa Imana ibarindira kugira ihabigere wifata mu ntambara yitegura gutabara abariko baragerageza ariko bagwanye umuntu agufate akubariye kabiri ngo wamwagereje ngo mutubere inaha irakorerwa hari umuhungu nzi ntabwo yasambana mugabo yagize igikorwa cyo gusambana bisigura iki yavuze ngo umuntu jewe nzotwara akaba umugore wanjye yagenda akareshya umuntu akamureshya akamuha amafaranga akamuha ibintu byose akamukorera ibintu byose bagakundana akarangiza amubwiye ngo ndakeneye ko turyamana akamuyenga ku rwego rukomeye amwemereye
zero. Ubundi akamujyana muri hoteli akamukorera ibintu akamukorera ibintu byose byatuma asangana abishatse akabona ati rero tubikore ngo ntacyo mbona abyemeye bibiri agatora agaca agenda akaba akuyeho kugira ngo nibo babana yarose umuntu agerageza inshuro nyinshi akamubwira ati jewe nawe ushyira inkota nawe ushyikira nawe wari imodoka jewe ubwo rukundo ndarufite hari amafaranga ndayafite ibyo bintu byose ndarifite aca aravuga ati ubu narondera ndaboneka ko amafaranga atagiye gukura ku Mana biraboneka ko ibindi bigabo bitagiye gukura ahantu ahariho hose aho hatetse idasanzwe n'abadamu mwe umugabo wanyu agira icyageze umunsi umwe iminsi ibiri abuze impunzi babasohoye mu nzu ukagenda ibindi bigabo ngo ndakubashiki ugatanga kuvuga amabanga yayo yose urafise ikibazo urafise ikibazo tegerezwa guhagarara intahe iyo uhagarara intahe ijuru navuga ati wisi ndabonye umuntu muzima wisi ndabonye uwo kwizigirwa wisi ndabonye uwo gushyigikira wisi ndabonye umuntu bigomba kugutwara isezerano Imana yavuze ngira bireka bikaba ariko iriko irironderera iki mbiriko iragirana iriko irarondera Imana iri muri misorere ubu iriko irarondera mu bapasitori intazi kirarondera mu bavuga butumwa intazi kirarondera mu badiyakoni intazi sanga umudiyakoni niwe avuga abantu ujya ni mubi ujya amacuku nuku ujya aratugwanya ujya sinzi ujya arameze umusenzi mugenzi we umuririmbyi mugenzi we ni umukuru udakorare ugasanga ni umukozi w'Imana ariko araponda uwundi zero ntawe ufise nawe yawe ntawe semasengesho yayandi Mose yavugaga Amose yavuga ngo n'urwamo n'induru tegerezwa kugira intahe iyo uri kwirigara hariya ku kazi tegerezwa kugira intahe ahubwo kwaka kazi turafise umugabo w'Imana witwa Naka twaramugerageje aranesha ibigore by'igenze bikaza bikagupima akaba aribyo bikutwara amakuru bikugira publicite niba hari ikigabo cyubaha Imana ni ikigabo cyitwa Naka intahe haleluya kandi ibyo bigore bica biza ku mugore wawe akavuga ati urafise umugabo urafise umugabo ariko iyo watsinzwe birandikira amababake cyane nawe ati wapi nta kintu ufise wewe nta kintu ufise jewe nta kintu ufise nta kintu nibagutorera ngo bakubwire mu yandi bajambo baravuga ati turamusangiye ntahe Yesu agufashe cyane ntahe ufise haleluya ndagomba abagabo bafise intahe turagomba abadamu bafise intahe bahagarara mu bihe by'amageragezwa mu rugo bahagarara muri sosiyete bahagarara mu kazi bahagarara mu ishengero bahagarara muri famiye bahagarara bakavuga ngo naho twaba turi mu bihe bigoye ariko turazi Imana irahari irakora ibitangaza ntabwo duhemuka iyo abana natwe cyane ibihe n'uyu munsi irabana natwe bakagira intahe haleluya naho yoba umushafu wawe agomba kugukoresha ibintu ukamwereka yuko nawe ufise Imana haleluya akagenda avuga ngo mubanza turanze amajana atatu visemo abantu babiri gusa nibo nagerageje biranga nabahaye poromosiyo barayanga hajya guhembesha poromosiyo ariko aragutereta iyo wamwangiye agiye kurwanya agiye kwanka agiye kuvuga ariko inyuma yaho azovuga ngo naho yuko uriya muntu afise Imana bagati wewe wapi reka nawe akabari wasenga wowe nta kigenda kuko abazi ibyo mwakoze Yesu agufashe cyane
haleluya iramureka bikaba kugira ngo yirondorere iki nukuri ngomba gusenga ariko ngomba kubwira ibintu byose urimo nimba ataruhara wowe ubifisemo nimba atari wowe wuguruye imiryango nimba bitaturuka ku byaha wakoze uba amahoro narinduze ngube nimba igerageza urimo ritariko riraturuka ku byaha wikoreye wowe nyine ndaba ari wowe wuguruye imiryango kikaba ari igikorwa cy'Imana kuko Imana irakureka ukaguma mu igerageza iranayitegura Amerika ari gushiramo hari igeragezwa ry'Imana ikari gushiramo kugira ikuraba irakureka bavuga ngo Imana ntigerageza irakureka Petero ntiyamuretse iramubwira ngo kandi wowe ngo muri ijoro uranyihakana Petero ati yewe ti wowe uranyihakana ngo none urupfu twojana irabireka kugira ngo urondore iki iramurekaga Yesu mwana w'Imana nagomba ndakubare inshuti yanjye ibihurimo nimba atari wowe wabikweze naho ari umurozi yoba yarabizanye iyo intahe kandi igomba kuboneka because me nari mu rusengero I was in church rudasi urusengero rwiyemera kabisa church that could show off nanje nariyemera aho hantu twari turongoye could show off where we were leading umuvyeyi wanje niwe yari aharongoye nanje nakwa ku bantu nk'uwa kabiri me too I was like the second person nasoma ibisomwa nari ndongoye imihari nari ndongoye ibikorwa ibyo aribyo byose I was leading a different ariko things but kuwa Mungu najya gusoma igisomwa on Sunday ndimo primus zibiri canke zitatu when I have taken aho rero yabara amahirwe make nagize iyindi misi yoyo byasaba ngo nje gusoma igisomwa twaraye he kwa Kiranga twarara turabandwa bakatwambika impuzu zatabaguritse kuwa Mungu sasa mu gatondo tukanwa inzoga zidaharurika hama tukaca tuza kwigisha rero no gusoma igisomwa amaso ameze gutya narazayangana ariko ndaririmbisha muri korali ukibaza ngo ni morale kumbe harimo bitatu harimo primus zitatu cyangwa amsteri zitatu nkaduga nkabiririmba hari ibiyeri bitatu utuboko nkatugorora neza amanota nkayaduza nkayamanura mu gusoma rero nkaca mbanza kuraba neza gutya ndabaho hantu ndahakubitika inyuma yaho rero madamu wanje acagwara abazimu baca baramuroga avuga ati je ndakomeye mfise abasenzi mfise abaka ndakoranya abantu twamaze amezi nk'atandatu hafi indwi dusenga madamu yasaze aboheye nk'aho umunsi wa mbere duca kunywa ibiyeri turaboregwa duca turaza gukubita ibisigo tugize turamurambika ku biganza ibisigo biradutuka aba tugitera ikorasi abadayimoni baratwikomeshereza bamwe baravumbuka baragenda wege ngo nawe umeze uku bakadondagura n'abaje bavuye gusambana n'abaje bavuye ku bapfumu umwe wese anyororomba undi anyororomba nsanga ndumwe bukeye ndabahamagara ngo wapi ngo abo bazimu ngo ibyo bisigo wapi ngo ibyo wapi
ngo ibisigo bidutuka bikatwonona That insults us. ngo ivyo wapi kwera No, I'm ngo ibisigo bitumenya ngo niyo twaraye they even know where ngo we wapi are night. ngo ibisigo bimeze ngo nk'abapfumu ngo bikamera nk'Imana ngo bibone ibyo umuntu byose yanyegeje They see everything that the wapi people are hiding. No. abandanya kugwara She continues. ivyo rero And then binsunikira abagenzi babi bampevye binsunikira kuja kurondera Imana ya vrai push me to go and seek for the nshanja ku mukozi very w'Imana umwe good ndamubwira ati Lord. ngwino Then ufashe I gusenga to the very ndagufashe good arambaza wewe ndagufashe who was the servant of God. ndagufashe Come ufise and iki help wewe me to pray. You ahubwo iyo umbwira ngo ngwino usengerere you umurwayi could have said, wewe wambaregwa wenda ndafise ibyo ndagufasha you numva a perfect ntancumisa person, what icumu am I going to ntambwira do? uti uzi koko I felt ntangura the kuvuga Lord nti like kandi this. koko abazimu barantutse cagiye naryari barantutse ndamubwira basi genda umusengere But the demons has agiye kumusengera and the last time. And then I was there at this arambarira ngo ndagiye mugabo ubanza wihane ca abazimu jewe abarozi taught me, I'm going, but you first repent. barabikora kugira ngo nawewe haboneke intahe They also did it so that you can intahe testimony. A y'abarozi baroze madamu wanje ico gihe testimony that we nibo batumye uyu munsi mpagaze imbere yawe It is the reason baranyoriyanse bisigura iki hari ikintu cyakuzanye hano something that both ukaza uhungiye mu buhungiro bw'Imana them is kugira ngo Imana yironderere iki salvation of God, so that the Lord can find a testimony for himself. haleluya Hallelujah. erega ngaho ugiye kuhakura intahe Here you are going to get a testimony from here. Amen. Amen. apana ya yindi wari ufise Know that same Intahe testimony nshasha. that you had, but a new one. apana ya yindi oya Not the other one. Nope. ndababwiza ukuri Let me tell you. the mwebwe truth. mwese hano Everybody reka who is ndabivuga here, ndi ku ruhimbi let rwera me tell you. Let me tell Iyo you. When ataba I'm hano, standing on hano. the altar. hano When mu it bantu could boba not be nimba hari nk'abantu ibihumbi bibiri if they're like two aboza other gusenga hano kubwo bagomba kuja mu ijuru canke baje gushima Imana gusa mu bihumbi bibiri nibaza ko tutoronka ibihumbi ijana hano bambe abantu ijana hano bagomba kuja mu ijuru gusa wibaza ko tuzobibonera hehe ubu nyene nuko ndabibabwiye ubundi iyo ntabibabwira nkavuga ngo umuntu wese yandika imitwaro akeneye ko Imana imwishura umuntu yo kwandika imitwaro y'amaviza yo kurongora kurongogwa amafaranga pasiporo visa amadeni kuva mu gasuzuguro nibi byonyene nibi imitwaro niyo dufise ariko kubona abantu ijana bavuga ngo ngomba kuzura mpemu yera ngomba Imana imbe kuyikorera noejejwe hama nzoje mu ijuru Imana ikavuga ngo Mana niwanyuzuza mpemu yera niwankorera ivyo ibindi byose ukagenda nanje ukabana nanje ibindi uzovyimenya tworonka abantu badashika ijana nta jana byoshika sinzi ko tworonka na 50 udataranyishe ngo na batanu ntabahari ndapfuye n'ukuri kw'Imana yo mu yandi majambo twese twaje duhunze rero rero mwamuhunze imwe none mwumva mutahunze shetani reka turi muhunze ariko twahunze neza twahungiye muri Yesu haleluya twahungiyeho bironkekera urahunga uhunganywe n'umurozi ariko ugahungira ahantu ucuronkera mpemu yera erega Imana igushira ko akaziriko kakujana kwa mpemu yera iyo ataba ko kaziriko niwaza wewe nubizi ko wazanywe na papa sengo iyo papa taba yagwaye ukuguru niyaza nga wapi yazanye n'akaziriko ka papa wiwe acaraza kwaye hano acavuga ngo ahantu papa agiye ngo nanje ncangenda n'akaziriko amwese hari akaziriko yabasizeko kugira ngo mushike hano kandi ako kaziriko yarakaretse kugira ngo yironderere iki inta
abantu barambwira ko bidakunda, abantu barambwira ko atanzira ibaho, abantu barasaba amakondisiyo menshi cyane, ariko Imana ikaba yavuganye nanje. Mfise intahe zifadika z'ivyo Imana yampaye. Reka ndababwira, nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, ntuhagarare kuca abantu bavuga, uhagarare ku ntahe Imana yavuze cyangwa ijambo Imana yavuze. Uhagarare kuca Imana yagizene yavuze cyonyene, kuko icyo yavuze iragikurikirana kugira ngo ishitse iki intahe. Haleluya, haleluya, haleluya. Naho ubona umenga ntibishoboka, naho ubona umenga nanziribaho, nimba yaravuze Imana iriko irarondera intahe. Kandi ndabibutse ko intahe igira ibintu bifadika, ibintu intahe. Jewe ndavyibuka umunsi wa mbere ntangura ishengero, barambwira ati wewe ivyo ugiyemo ntavyuzi, ntavyo uzoshobora, tuguhaye indwi imwe, tuguhaye indwi zibiri, tuguhaye indwi zitatu. Nkababwira ati ariko izo ndwi muzimpaye mwishimikije iki? Twishimikije uburemere budasanzwe buri mu gikorwa. Nanje nkacavuga ati nishimikije ico yambariye nta na hamwe ntazoshika, nishimikije isezerano na kontra dufatiye nayo nta na hamwe itazongeza. Ukwiye kugira icyo wishimikiza ukagendana ijambo. Haleluya, kagendana ijambo ry'Imana kandi ridahindagurika. Ndabyibuka abantu banciye intege, nagumye mbona bansaba pardon, bansaba ubufasha, inyuma y'imisi bavuze yarenganye bakaza bakambwira ngo bwa bundi ngo ni Imana yavuganye nawe kwere, ngo bwa bundi mwibuke na Yesu ariko umusaraba bavuze ngo kuri umwana w'Imana ni wikize, inyuma ya nyamugigima n'inkuba no kwasana n'ibindi baca baravuga ngo bwa bundi yari umwana w'iki. Ayaya, bararonse intahe rero yuko yari umwana w'iki, bararonse intahe. Nawe ubona Imana itakubwiye neza. Erega intahe iba mu nyuma niho umuntu amenya, irakuzana ikakuzanira strategy, ikakuzanisha strategy, ikakuzanisha kandi ikakugeza ahantu bafukama amavi akamigwa utazi bikuzanye, ariko inyuma Imana imaze kwishusha uvuga ngo irakabona inzanye, irakabona inzanishije kakandi, irakabona isize kwa gakozi. Nk'ubu je ndashima Imana ndavuga ati irabona ko irakabona ikoresheje kakantu kanshikanye mu bwiza bw'Imana. Simba nzingo Imana iravuga, simba nzinge Imana ikora, simba maze gusengera abagwa ibimuga byamugurutse. Na hano mwebwe hari ababa barapfuye kubera tutari guhura, ariko Imana irabikora kugira ngo ubuzima bwawe buze bubandanye, nanji inshiraha kugira ngo ubuzima buze bubandanye. Haleluya, igira bikora igamije kwironderera iki intahe. Ngomba ninginga Imana iduha intahe. Haleluya, ndashima Imana abantu benshi bangusuzuguye mu gikorwa, bangaye, bapinze, banutse, bancokoye. Imana rero igomba kuzana intahe, abo nyene nibihera ko kwemeza kugera ku rugero bayemera, ha mugasanga muri kumwe baza kuvuga ngo bwa bundi twaratahuye, bwa bundi wasenga Imana. Ndagomba abantu bose bagupinze baza bavuga ngo bwa bundi hantu nibaje kuzimu, ahubwo baja mu ijuru, nibakoreshwa n'abadayimoni ahubwo bakoreshwa n'Imana, ntabwo bisarisha ahubwo buzuye mpemu yera. Tugomba dusengane nawe nukuri kw'Imana. Ngomba senga Imana intahe zose zoba zarabitswa hantu, ngomba Imana izizana. Ngomba senge, hari abantu Imana igomba iremera intahe. Niyo yambwiye ngo ndababwire ngo ntibizobirekera sa ntizobirekera uko biri, uko biri raba uko biri ntibizoguma uko. Imana igomba guhindura, ntabwo izobireka uko itagira icyo kubishingira iki intahe. Nico rero yaje kurondera uyu munsi, kandi ijambo yavuze nukuri, yavuze ngo nizobirekera uko itagira icyo kubishingira intahe. Nagomba uce bugufi, irabireka bikaba ngo yironderera iki. Imana rero ikirironderera intahe. Guca bugufi kwawe ngomba ndagusabe, nta ruhara wabisizemo, igeragezwa urimo nta ruhara warusizemo. Ni wasanga warabisizemo uruhara,
uca uhaguruka tugusabira imbabazi. Niwasanga ataruhara wabisizemwo, nimba ari ibintu abarozi bakoze, intahe n'amavuta Imana yampaye n'ijambo Imana yavuganye nanje, igomba imaramaza abarozi, igomba imaramaza abadayimoni, igomba ibihagarikire ngaho. Aho byari biri niho bigiye kugirana guhagararira kugira ngo yiremere iki intahe. Ijambo iyo ritaravugwa ntirigira ubushobozi, ariko ijambo rivuzwe rica rigira iki ubushobozi. Nimba Imana yavuze iri jambo uyu munsi, niho Imana igomba kubaremera intahe. Yarabiretse murabibamwo, ariko igihe kirageze ngo mubone iki intahe. Uwumva byamuvuye ko ahagarare tumusabira imbabazi. Uwumva yabisizemo uruhara, mera mikrofone pasteur abasengere, nanje nce senga mbwira Imana ngo isohoze izana intahe. Jenza gusenga mu buryo bubiri, ntibigumize uko biri. Nukuri ku Imana, nimba ukorera umuntu ubinezererewe ntibigumize uko, ariko nimba ukorera umuntu utabinezererewe ntibigume uko biri. Sa ego ntibigume uko biri. Nimba ari n'umurozi ari mu iki kibanza akaba yaramenyeye kuroga, oya ntibigume uko biri. Lota pasikelo. Umuntu wese yumva akeneye imbabazi ku Mana, hari aho yifashe ukutariko, hari aho yahurudutse, hari aho igeragezwa ryamukoresheje ibyaha, hari ahantu yacitse intege ntahagarare neza, hari ahantu yatsindiwe. Ahagarare, ashyira amaboko hejuru, abwira Imana ngo Mana ntibigume uko biri. Nimba ufise na kamere yakunaniye guheba, ko yavuze ngo ntibigume, ntabwo izobirekera uko biri. Ntiwemere ko birekera uko biri. Uhaguruka utarika amaboko ati Mana, ubuzima bwo mu buryo bw'imhemu ndimwo ntibigume uko biri, hindurira. Ubwira Imana aho wananiwe. Ahejeje gusenga kubw'imbabazi, nanje ngiye gusenga ngo bihinduke, ntibigume uko biri mu bijanye n'ibifatika. Haleluya. Amen. Uri Imana y'urukundo, uri